Ivyo bikorwa rusangi abagumyabanga bo muri zone ya Vumbi komine Kirundo intara ya Butanyerera bakaba babihereye ku rugendo ko kwinonora imitsi gwakozwe n'abagumyabanga bakenyera rugamba imbonera kure mbere n'ibiswi vy'inkona bagiwe imbere n'indongozi zitandukanye tukavuga nk'umunyamabanga ntunganya bikorwa wa komine urongoye umuhari w'imbonera kure mu ntara ya Butanyerera n'abandi. Ugo rugendo rero bahereye kuri centre Gasura rukaba gwabashikanye ku mutumba Kabuye uri muri yo zone ya Vumbi ni ntara ya Butanyerera ahari umurima w'amavoka uteragiye ku buringanire bw'ihegitare 8.5 bashitse muri ico kibanza bakaba bakiriwe n'akamwemwe keshi n'abagumyabanga bo muri yo zone ya Vumbi aho baciye basabikanya ibikorwa byo guteragira amavoka ahatarari no kubagarira ayaramaze kumera eka mbere no kwimisha ayarageze kwima mu ijambo ry'ikaze umunyamabanga w'umugambwe muri zone Vumbi akaba yarakengurutse kubona izo ndongozi zifatikanije n'abagumyabanga bo muri yo zone muri ico gikorwa citeka cyo kugwiza igitegwa civoka akaba yasavye abagumyabanga bo muri zone Vumbi kwakirana abo bashitsi iteka n'ugweze eka mbere no kubungabunga ico gitegwa no kucijukira kukirima mu jambo yabashikirije umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD muri komine ya Vumbi Habimana Tito akaba yarakeje abagumyabanga bo muri yo zone kubona ngo barateragiye imirima itatu y'akarorero y'amavoka akaba yabasavye kubandanya bayibungabunga akavuga ko mu ntara hamaze gutegwa amavoka agera ku miliyoni 3,500 ati zone Vumbi nyakwigendera President Petero Nkurunziza yari yarahagomwe aranahahezagira kuko ngo yari yaranahateye ico gitegwa c'amavoka akaba yavuze ko banaboneyeho no kwimisha ayo mavoka yari yaratewe n'umuhisi Petero Nkurunziza kubwa Habonimana Tito rero ngo mu rugamba rw'iterambere nta demokrasi ihaba bose bategerezwa kuja ku bikorwa vy'iterambere kandi bakubahiriza amategeko. Bakumyabanga rero mu iterambere nta demokrasi bamwe tucumbikaye neza mu iterambere nta demokrasi bamwe tuvuze gutera ivoka tuzoza kuraba mu minsi y'imbere yuko ibyo twavuganye mwabikoze dusanze utaziteye zovuga yuko imusubiza inyuma mu iterambere. Niyo mpamvu rero tubabwira tuti hagaze ibikorwa rusange mwese nukuza dushima inzego tugitwamo neza kandi cyo tubashimira cyane mwino minsi muriko murakurikirana cyane igiterambere cyane igiterwa cy'ivoka. Twavuganye yuko aya mavoka hagize abayonesha amategeko atunganije neza kuyonesha amategeko atunganije neza icambira guca amanya urusubiriye ubugira kabiri tubona yuko bigize nkana hakugira ngo rero tugume tubura ivoka dukuramo iyo mpene ivyatwonera tuyigenza gute mbega bavuze ko muyigenza gute murayirya na nyene mu kutubwira ati ngo tuguhe ko ntutahuko rero tubasabe mukurikirane neza igiterwa cy'ivoka dukeneye ko kumene Kirundo mu mwaka wa 2030 twikukira mu giterambere umugambwe ube wipanze ufise uburyo bwayo tutazera inze twasanze burya batumwe no mu Kirundi ngo agatirano ni kamara imbeho kandi kaza imvura ihise hajya wa muri mwabwira umuntu ngo mfasha batumwe no mu Kirundi ngo amaboko atanga yamari hejuru y'amaboko agira gute yakira amaboko atanga yamari hejuru y'amaboko yakira. Twe rero dushaka yuko umugambwe wikukira igihugu cikukira turonka amafaranga mva makungu kugira ngo dukeneye byose tubironke tutazeye inze amabarabara yubakwe amashuri yubakwe amavuriro yubakwe amasoko yubakwe abana bige ku buntu kandi bige heza hama natwe tutugwanya nyakatsi yo kunzu niya hehe niyo kuburira ico muracumva neza kugwanya katsi yo kunzu niyo kuburira nta kujyana muri nyakatsi nta no kurara kunyi birago
ku ruhande rwiwe Rukundo Swavisi umunyamabanga nshingwabikorwa wa komine Vumbi akaba yasavye abenegihugu kubungabunga ico gitegwa c'amavoka abasaba kugikurikirana. Ikindi yabasavye nukwirinda gushora amavoka atarera kuko ngo baca babamena amaso bakabaha amafaranga make. Bariko barabahenda abamaze kuyamisha bashora intoroga, bariko barabahenda umufuko wari kuvamwe ibiri 100 ucuvamwe ibiro 50 uko ni duto duto ugacuronka amahera make kandi wari kuronka menshi. Muze murakurikirana n'impanuro babaha abajejwe ico gitegwa c'amavoka, mushora yakomeye, mushora aho baberetse bareke kubazimba mwabizi ntuguta muyatera hanyuma ngo muyagurishe ku gikwaje. Mwijambo yashikirije urongoye umuhari w'imbonerakure mu ntara ya Butanyerera Nzambimana Jean Claude akaba yavuze ko anezerejwe nuko igikorwa imbonerakure zari zahawe guterera mu mbona kazoza bamaze kukirangura. Agasaba ugwaruka rw'imbonerakure gukanura no kwijukira ibikorwa vy'iterambere. Ikindi yabahamagariye nukugwanya amarigara, ingeso mbi, ubwicanyi n'ibindi bibi byose kuko ngo atagihugu gishobora gutera imbere mu gihe hari abantu birigwa ku marigara abo nyene ngo nibo bahindukira baza kwiba. Akaba yabasavye kwama bateramiye amahoro n'umutekano. Uwo muzosanga yazindukiye kwirigara ataca ariko arakora muzoce mumufata mumuzane mwe no murima akore ngaha atahe uzomukatire intuzenya itashe imetero 200 ku 200 azoveho azikoze neza zitunganije kugira ngo tugwanye amarigara. Ntidushobora gutera imbere mu gihe dufise abagabo bagisindukira ku marigara kandi ari twebwe dufise inguvu. Escome yavuze ati mu rugendo rw'iterambere nta demokrasi ibamwo kuko bagiye ku marigara no baca baza kutwiba ino myumbati tubona ngaha, ibigori no baca baza kubihekura. Wewe dukeneye ko dukora twese dutera imbere tugire hamwe tuzoshika muri mbona kazoza atamusuma agihunahuna ngo agiye kwiba. Kuko amavoka dutegezwa kuzoyararira, tutayaraririye twosanga abasuma bagize iki bayatwaye. Ivyo rero tubitangura hakiri kare tugwanya amarigara tuje ku kivi niho tuzoshika mu mbona kazoza. Na majambo rero menshi mfise yo kuvuga ariko ico no bibutsa no kuguma tubumbatiye amahoro n'umutekano kuko umutekano ni karamu ruganda ntibacura. Ivyo bikorwa bikaba vyasozerewe no gutekerera impanuro zitandukanye abagumyabanga eka mbere no kubamenyesha ko bicaye kubuhiye nibabungabunga ico gitegwa c'amavoka kuko ngo hariho umugwizatunga yamaze kubaka ihinguriro ry'amavoka mu gisagara ca Bujumbura. Mu misi iri imbere ngo mugwizatunga akaba agiye kubaka iryo hinguriro mu Vyegwa mu ntara ya Butanyerera ngo rikazokwakira amavoka atari make yongere yahingure gutyo babone gushora amavuta y'amavoka hanze maze amahera y'agaciro yinjire umurimyi nawe ngo abukure mu cibo.